twambara uko twese dukora urazi simbona ngira bisigura twese dukora kugira turonka agafaranga bon ndishoko tuko turatamba dance Jamaica twambare ibi training urumva muri ico giga danse ntishobora gutoka neza donc me are the queen, you are the king, everything's gonna be alright. Me are the queen, you are the king, everything. Turi kumwe n'umukobwa mwiza ariko nyuma y'ubwiza afise n'ubundi bwiza bwo gukora ibintu byinshi ariko kandi nyuma y'ivyo numwe mu bakobwa bakunze kuba basa neza mu badada bese numwe mu bigeme batanguye bakora umwuga wo gutamba ivyo dukunze twita mu rurimi rw'igifaransa dance yabonetse mu video menshi harimo za Big Fizzo zande nande ariko ni numwe mu mwigeme asanzwe avukana no muririmbyi kazi yitwa B Cobra Nyoka Mamba ndakunda gufungura murabizi murindire gatoya rero tugende fresh ubu nuhora ubuge ni sawa kwanza sawa ameze neza yego Kayla neza na neza bamwita gute nitwa Kevin Kayla Keza avuka he Nyakabiga yego mvuka Nyakabiga afite imyaka ingana 21 pour le moment arubatse oya ndacara umunyeshuri kwanza ndarangije amashuri secondary sinubatse ntiyubatse afite imyaka 21 avuka mu Nyakabiga ariko nyuma tumuzi mu bageme bari babatambi sivyo watamvye mu masana wabonetse mu masana mu menshi agiye atandukanye wavyinjiye mu gute bikugeza he bon nabyinjemo mu nzira nziza cyane kubera ndibuka hari ukuntu kera ibintu by'amajournée culturelle ibintu byari bishushe cyane kurusha ubu bon nakunda gufasha cyane mu kermesse ya SOS bon donc barahamagara guhera mu mbere umwe sakerekana talent fils urumva ico gihe natanguye kuja mu byo gutama niga nko muri 4e année bon ndaja mu bintu vya kermesse kuri SOS ouais ndatamba matimu konyene ndaja muri secondaire konyene abantu benshi banzi kuva kera mu bintu by'ishuri natanga gutamba mu bintu by'ishuri mu nyuma ndashinga umugwanje mugabo mu nyuma twatamba n'abakobwa gusa ariko ndabona umengo dutanze n'abakobwa gusa nta nguvu ndonka zikwiriye nk'iza karaba abahungu batamvye ukuntu batambana n'inguvu nyinshi abakobwa bati no je nagwa mu bakobwa camugara canja muri team n'umwe abahungu ndawukuriramwo uri umukobwa uri umwe mu abahungu bangahe abahungu hafi 8 ariko aho nyene utaragira kure turazi isi ahigeze bakubonye kwiki bakwiyumvira kwibindi byarigeze gushika umuntu ariyumvira ari neza ko kumwe babita ngo ni kirara kugendana n'abahungu ngo ari muri ibi barabona bishika bakita bakamwita ntindaya kubera ko bijya bintu peut-être byarabaye cyangwa ntivyabaye ntabyo tuzi ariko ku ruhande rwawe mwabanye gute ntihigeze habamwe utuntu nyene tw'indana urumva jewe ntivyabaye kubera ni ibintu natanguriyemo nkiri muto hama ni ibintu mama cyangwa abavyeyi kiretse papa gusa urazi si bose kenshi muri famille bagusapotinga papa we yashimikiye ati iga mama nati yo reka nukuri kumana umwana afise ingabirano mureke agira bizi ko ari vya kera barande kuko kandi urumva je naciye nkurira muri team y'abahungu gusa niyo tuvuze turamba uniforme teni yo kuja gutamba mu competition nambaye impuzu z'abahungu nyine ko natamu bahungu nateze kwamba nk'abahungu kandi urumva nyine baravyumvira cyane kuko abakobwa twaba twaratanguranye gutamba hari bamwe bahinduka urumva ashaka ati yo nujya anyazomera nkanaka urumva baravyumvira n'ukuri mugabo birava n'umuntu ngene yifashe yego uravuze neza ko kera wambara nk'abahungu uno munsi rumwe mu bakobwa jewe nzi ndavya amapiki yabo cyangwa se imyambarire yabo
uri mu bakobwa bari sexy ariko watanguye wambara nk'abahungu byatanguye ryari wumve ko hageze ko bishika kambara ibintu nyene bishitura urazi urumva akazi donc biravana kandi ico nibazo kibahora cyangwa bakiduhora ngo twambara uko twese dukora urazi simbona ngira bisigura twese dukora kugira turonka agafaranga bon ndishoko tuko tatamba dance Jamaica twambare ibi training urumva muri ico gijya dance ntishobora gutoka neza donc nidushobora duko turatamba dance rapper and then tuza twambaye udukabutura no urambara muziki rapper hamukaje gutamba en fait rero harabata mu Burundi biragoye kubatahura iko nukwihangana nyene je nariko ndafungura utuntu sinzi ko mfasha ega fasha gufungura batwita gute utuntu rusanzwe tutu ariko tukiboneka cyane hano hose ariko natwe ko tuturonka muri STV warusanzwe dufungura ariko haciye imyaka hafi 10 utadufungura kubera kutubura ariko turiye ntudaho oya nadukunda numva mikate ico gihe nitwo tuntu twafungura mu gitondo nyakabiga utuntu nk'utu ntibatumenyereye ntadohari kumbure bakubona uri kurafungura turamuha n'umuntu umwe kugira afungure neza mumubone hama tubandanye n'ibibazo byacu okay mwamaze ko ingena afungura adashaka ko bikora aha hejuru ndamaze kumva ko iyo tuntu tuba dufise ngo tushobora kuzana tugwara nivyo ikintu cyose exageye kiradana ingwara urumva nk'ubu nisize hari izuba birabaze gushuka sohoka utisize cyane nyuma ya hajya barakunze kuvuga ngo umukobwa bivanye no myambarire yiwe bivanye n'ivyo akora surtout nka wewe uri muri bamwe batamba iyo utamba uzotegezwa kwambara ibintu biri sexy ibintu nyene umuntu mukifata nk'abazungu kuko mu Burundi baracavyita imyambarire y'abazungu umuzungu wewe biroroshe cyane ariko ndashaka kumenya umunsi byashika ugahura n'izo ntambamye wavyifatamo gute ni igiki wakoze kugira no munsi ube ukibirimo utarabiheba kandi barakuvuze cyane bon jewe icabituma jewe mushyira no ku kazi urumva no kwishengero no kuri plage byose nabitandukanya muhira ndambara nk'abantu bisoneye nkaja gutembera mwiyobora nk'abantu bisoneye naho nosohoka nkasohoka mwati je ndasohotse hana abaye igitemo kanaka ndambara nk'abantu bisoneye mbwa clip turubahirizanye n'indirimbo tukubahiriza n'umudirector yagize ama script yiwe kandi muri abenete ibintu sinka bimwe vya kera ngo twambara ibikini biki ubu harasoka inyambaro myinshi myiza simba ko umuntu yambara hene ubu umuntu ashaka kwambara costume akambara ibisate yashonesheje ibiki tusa urumva ubunye je nico cyamfashije je mu bisanzwe sinigeze nguma donc ndi muhira cyangwa ndahana gutembera hama nambara ibintu byo muri clip bijya biboneka nabi bigatuma umuntu aticubahiro ku bantu iki ya ndibaza ko ari ico je cyamfashije cyane cyane mvaye nuko wambaye uyu munsi kuri wewe nyene ega ntaco ndavuga Igisubizo ati none wewe ko byageze oya sinda mana ya ntumvugira ibintu nagomba mvuga kubivanye no kuno munsi Yesu wanje aciye afuka ntaco shaka ufuke je kuko kazima babonye bivanye nuko wambaye uyu munsi kuri wowe ubona ko wambaye gute wewe ubwaho wo kwishingira ati nambaye gute ndabere ibi bintu biranigana nimwabona atevye kwishura mu mutahuro tuntu turanigana kutatuzi batwita utubajiya rero kubatanabizi kandi tufashanya urazi ko turi ngaha STV ngaho gira yigishana turaryoshe dukogwa mu ifu y'ubwishaza ati rero bivanye nuko wambaye sivyo bivanye nuko wambaye uno munsi kuri wewe ubyakira gute ndavyakiye neza
yego ko ni ibintu nambaye ndabishaka kwa jewe kenshi mbabazwa kenshi iyo nambaye ikintu ugasanga carase usanga cagize ikibazo kanaka usanga nagiye gutora sinzi ko biba bishikira abandi bantu imudu nayo ipanzwe nambaye no munsi aba ariyo nyene niyo mpamvu atakibazo cyanteye uwovuga ko uhenye yoba benshi bavuze ukuri simpenye vraiment inyuma y'ivyo uratubwira neza ko uri kurava muri dance sivyo uri kurayivamo impamvu nivyo mbega nivyo by'ukuri abakunzi bacu batahure by'ukuri kuri kurava muri dance ego sindiko ndayivamo jewe nitana yanje gutamba nishobora kumvamo ahubwo akadinara nkora kumuziki niko ntahagaritse sivyo mugabo gutamba sishobora kureka gutamba kuko umuntu kuririmba gutamba nivyo vyamaye ingufu kuririmba no kurimba bizoma ingufu kubera gutamba urabyumva bon nabivuyemo kubera ubu urabona sinoguma mbandanya mu gihe niho twuva kenshi ndiko ndakora nabo twakoranye guca bintera kuko none kumengo bisona nabi swe cyumwe ntambira umuntu maze gutambira imwe kabiri gatatu poshije mu kanya gato uwundi akacamo kandi ntamago na wa wundi nyene twakoranye sishobora kuja muri video ncuro zitatu urumva ni ibintu bidasona neza kugira twibukanye neza bimwe mu byo wakoze uri kuratamba ndibuka kunywa bia ndibuka ya Dojo Sana avec Big Fizzo Fresh I Love Music nakoze na Natasha Lolilo Natasha ni chumba niyo warimo chumba mwe na Zunza wazunza gute aho nyene binda guhabura ntibikunda ko inyuma niho hakora baza guturika gato barazunza ama muri chumba na bijya byose urabona bibonye nyereka gato ya maboko twacumba nyene ama muri naho nyene hakora hakora umubiri wose amaboko amaboko yakora icyaye donc dufatira iki gihimba cyo hejuru hakora gute mbe ndavyibuka reka ndavyibaga bimwe bimwe nuko nyene yego umuziki urawujemo ufite indirimbo nimba ntihenze sivyo niho uzogarukira uzobandanya kuririmba yego nukuri nzobandanya navuba mfise audio video nzosora mugabo nzobanza audio nizere yuko iyo audio izosoka ari kwa mbere nta muntu arigera yumva ko urasaba ubufasha agaca kubwira ati ava ke ndagufasha kubera uri umukobwa ndashaka unkorera iki kintu ube hafi yiwe mukushe kwa ntibiragushika iyo ntambamizi ntituza kumuvuga ariko izo ntambamizi ziramaze kugushikira wewe bon sinzi ko bizonshikira mu nyoma oya mugubu unyona ku ndirimbo imwe nindi mungire nkore n'umuntu yamfashije mugabo navyo yigeze ambwira vraiment Rwanda mubeshe umunsi bo bikubwira wewe uvyitwaramo gute ati n'umuntu atagufashije umuziki ntawe ukora ubikoze nawe aragufasha wocu uhitamwe iki muri ivyo bibiri guhagarika kubura wa muziki cyangwa urabikora rimwe kabiri kugira agufashe neza chansubira gutamba kuko umuziki uzobunaniye hama gutamba nawe ugiye gaca bwatsi rero ubu iyo gutamba sico kimwe no kuririmba gutamba murakorana yanse akimenya kuko nuko urafasha urumva nuko urafasha umva mu gihe atabyashaka biroroshe nawe kuco bihagarika mugabo kurimba nawe urumva azoba ariko arafasha jewe kugira ngo ndo ico kintu tukumvikana muri bijya binashaka mbwa gutamba no kurimba numva ko atari ico kintu waratambye na Lolilo uratamba na Big Fizzo ni bamwe mu ba legend dufise mu gihugu cy'u Burundi uwo vyagenze neza kurusha ubundi ninde nimba atari banga Lolilo kubera iki yego yakurishe neza yego Lolilo bose ni sawa urumva kuri we vyagenze neza kurusha bose ni sawa urumva kandi kuri Fizzo byo twakoranye urumva byari bitandukanye n'ivya Lolilo byari bitandukanye gute kuko tuzi yose n'indirimbo ni video bitandukanye nico gituma hagati kuri abo bantu babiri donc
urabona ahantu hari akazi kenshi urahabona kwa Roriro hari akazi kenshi urumva hajyaho hari akazi totalement muga kwa Fizo yari party mugu service ugati ngo dusangire twese ahanana turyoherwe urya ari party niyo mpamvu abonye habaye scene imwe yo kuryoherwa tu urya ari party bro. nawe ati ko ari party ndaboneka wisunze party wisunze ikindi kintu umaze kuhagera mugihe umaze kugushika kuri terrain nize yuko ko tocuguma wicaye faut que ujuwa hole yawe kuko na Fizo yari party mugara yaririmbye naho ari vyibyiwe sivyo hajya hari abadanseur benshi mwarabibonye hariho n'aba producer barimwo harimo n'abantu bagira make up barimwo wa make up yaratamvye mugabo ugasanga akora atamba tu ko yumva ko ariko araryoherwa muri party urumva ibintu byose aba producer bari hajya baratamvye ba Indomike bajya bose mu band boy baratamvye urumva byari ibintu bisanzwe tu. Birashoboka yuko urondewe n'umuririmbyi mwosohokana mukaja mu rukundo uri kumwe n'umuririmbyi sinzi wewe uko wiyumva byo gushobokera mu gihe je nivyanshobokeye kuko muziki urumva ko nawe tamwe kuva kera kandi urumva yuko twakoreye n'abaririmbyi kenshi cyane gashoboka muga ntivyanshobokeye sinzi ngo mu nyuma ariko byarashitse barakurondera nyene yego kuko urabona iyo umuntu mufashanyije igikorwa hama mukumvikana akazi kagenda neza nibisigaye yuko ubucuti wabugarukiye hajya yego nuba bugarukiye hajya mugabo hariho tusanga nyene tuvyumva tusanga je sindavyishamo cyane ndumva igifaransa yeux bouche poitrine ikintu uzi ari ciza muri ivyo bitatu kuri we uzi iki nico ciza kirusha ibindi n'icya kuri jewe yeux bouche na poitrine vyose kumbure kuba tumva igifaransa bumva icongereza canke ikirundi twavuze amaso n'umunwa n'igikiriza avuze ko vyose ari vyiza ico abandi muri ivyo bitatu ico abandi bakoze kugira ko ari ciza n'icya sinibuka je ntavyo bambwira ngo wo kwa ya Haki ndirimbo yawe yitwa gute? Alright. Kapera. Je muri mood nyene. Me are the queen, you are the king, everything's gonna be alright. Me are the queen, you are the king, everything's gonna be alright. Washizemwe abantu benshi. Bose warabarishe vy'ukuri. Bon. Oya. Nabajama tu baramfashije kuko nta buryo nari mfise urenge yuko no kwa byose nari Sofie. Byose muna gushika bihere. Nukwiyaranja nakoresheje ingufu nyinshi. Niyo mpamvu mubona yuko video yoba isanzwe. Urumva ko sinari kuronka abo mamahera muri bajya bose ngo ndabahembe ngo ndabishobora. Wifuza gushika he cyane cyane ku buryo bukikugoye? Bon, ndibaza yuko byose bizova ku Mana. Bizova ku abantu babiri no munsi woshimira ko bagufashije cyane cyane kugira ibintu byawe bigende ko biragenda no munsi. Abantu babiri udatinya kuvuga ati mwebwe babiri respect mwarafashije cyane. Besa umuntu umwe gusa yoba hagize kingora basi nkagerageza basi nkamubwira turazije ibintu by'imiziki vraiment ntavyo menyeye mugabo hari umuntu bingora kuja kuvuga ikintu kigapasa hasi na bukebuke kandi uwo muntu aranyumviriza cyane ni umujournaliste yitwa Vivance Emery. Muvuga nahita ndamukubaza kuko umuvuze ndumvise wemera ko hari ico agufasha. Uno munsi wagiye muri game nta hanini urashika urizeye ubwawe kuzohashika? Yego cyane. Ibintu bitatu ubona ko ari byo uzokora ari byo bizohagushikana n'ivyahe cyane. Ubu ndize yuko nkasora iyi video n'indirimbo ryoshe cyane amasanamu meza kandi n'imbere ndashaka gukora amakorabo n'abantu bakomeye hano mu Burundi kandi nkagira na korabo hanze y'igihugu byose. Indirimbo yitwa gute?
indirimbo za yitwa je nawe. Je